kwihimbaza c'est une vanité. Imana yagenye ko umunezero wacu wa mbere wanduruka uva mu kwitegereza ico tutari mugabo Imana iri, hanyuma tugatwuva umunezero wacu wa mbere muco Imana iri. No muri vya bindi yaturemanye yishushanije kuri yo, navyo nyene yoyo ibifise mu buryo butunganye, ku buryo tudahamagarirwa no kunavyitegereza muri twebwe, ko niyo tubitegereza muri twebwe dusanga bidakwiye, bikaturungika kwitegereza ingene Imana yoyo ibifise mu buryo butunganye. Akaririmbo kadufashe guhimbaza Imana ariyo Mana yonyene. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Ati uri Imana itaremwe n'amaboko y'abantu. Uri Imana itadependa ku bantu buntu gusa bapfa. Uri Imana idakeneye ikintu na kimwe dushobora kuyihereza, kuko uko nyene niko wabigenye ko biba. Uri Imana yonyene, ibihe vyose bitarabaho, wewe wari wicaye ku ntebe y'icubahiro yo kuganza. Uri Imana wenyene, kandi n'ubu mu bihe vyiza no mu bihe bibi uri ku ntebe yawe y'inganje. Uri Imana wenyene, ni wewe Mana ubushobozi bwawe butoharirizwa n'ikintu na kimwe. Ni wewe Mana izina ryawe ari ryo guhimbazwa ibihe vyose. Uri Imana ibereye ishimwe ryose dushobora kuyihereza, kuko uko niko wabigenye ko bigenda. Uri Imana yonyene, ntuhinduka, ntunyiganzwa, ntutangirwa, kuko uko niko umeze. Muryoherwa akaririmbo ka Philip Craig and Dean. None can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. Inyigisho zitubwira ko turi Imana ntiziba zigamije na gato y'umunezero wacu. Ziriko zirigishwa twumva ziriko ziraduza kameremere kacu, ariko mu by'ukuri uzitegereje neza ku mpera ya vyose ntizishobora kunyura umushaha w'umuntu. Umuntu yaremewe kwitegereza ikirenze icari, akagitangarira kandi agatukuva umunezero wiwe mu kindi kintu kiri nyuma yiwe, apana mu kwitegereza ukwasa hanyuma kihimbaza. Hari inyigisho nyinshi zivuga yuko turi Imana. Turaza gufata kuri Zaburiya 82 kugira ngo tuyitegereze. Iyo Bibiliya ivuze ngo naye navuze ko mu Arutumana, Bibiliya ibishatse kuvuga iki? Munyihanganire ikintu ndagisobanure neza. Ntabwo mfise intumbero yo guharirira n'abigisha inyigisho z'ibinyoma. Iyo ntumbero siyo Paulo yari afise, siyo Petero yari afise, siyo Yohana yari afise. Igihe cyose zino ntumwa zandikira ubusho bw'Uhoraho, bandikira abera bashobora kuzimizwa n'inyigisho z'ibinyoma, bagahusha kumara igihe kanaka pana ibihe vyose umugisha w'Imana n'ubwiza buri mu butumwa bwiza nyakuri. Igihe rero babandikira bafise impuhwe nyinshi, hari aho babakarira kujya umuvyeyi akarira umwana, ariko nta na hamwe zino ntumwa zandikira ngo ziharire zije muri deba n'abigisha inyigisho z'ibinyoma. Umwitwari kwawo wa mbere wari wo guproteja ubushoboto, wari wo kuzigama no kurinda ubushoboto. Ikintu tuzakuganira kuno munsi hagiye numva no gabanya ijwi
kugira ngo numve ko ibyo ariko ndavuga vyumvikana. Uko niko Paulo yandikira abigalatiya, bariko bategwa n'inyigisho z'ibinyoma z'ivyagezwe, bariko barava mu bwiza bw'ubuntu. Abandikira igice cya 4 ku murongo wa 19 ati yemwe bana bato, abo nsubira kandi kuramukwa gushika ishusho ya Kristo iremerwa muri mwebwe. Ku murongo wa 20 ati nukuri numva noza aho muri tugira ngo tuganire twegeranye, tuvugane noroshe ijwi kuko ivyanyu binzazaniye. Zaburi ya 82 uno munsi nivuza ko tuyiganira tworoheje ijwi kuko hari inyigisho nyinshi zigamije gukura abera mu buntu bw'Imana, ariko uhoraho arazigamye ubwoko bwiwe. Igihe rero bano bantu bandika ano makete ahanini bandikira ubwoko bw'uhoraho ati bana bato, bana banje. Iyo niyo ntumbero nyamukuru. Ndizera yuko umuntu amaze kuvuga bwa kabiri afise ingabire ya mpwemu yera muri we atari immunize contre kwizera ibitari byo. Ntafise urucanco rumubuza kwizera amakosa. Arashobora kuyizera ariko mpwemu yera ari muri we azoyanesha, kandi ayanesha biciye muri proclamation de la vérité, biciye mu kuvuga ukuri. Nivyo turiko turakora kugira ngo Imana igarure imitima y'abera bo bariko batwagwa n'inyigisho z'ibinyoma. Kazi inyigisho zivuga ko turi Imana kenshi ziba zishaka kuvuga ingene dufise ububasha muri twebwe bwo gutegeka ibintu byose, bwo kurema ibintu byose, byo kutumbereza amacirconstance n'ibihe byose, byo gutegeka ingorane zose zidushikiye zikahava, kugira ngo ibintu byose bidukikuje n'ibiko biraba byose bikorere ineza yacu. Kandi ivyo tukabikora nk'ubushobozi buduturuka ko, nk'ubushobozi bufatanye n'ico turi. Bene data, nashaka kuvuga ikintu kimwe, nuko iyi Mana dusenga itandukanye natwe. Kandi ntitandukanye natwe gusa kubera icaha caje mw'isi, n'imbere yuko Adamu na Eva bakora icaha. Hari igihe zino nyigisho zigishwa zivuga yuko igihe Yesu yafa kumusaba akaja muri twebwe, yaje kudusubiza ubuzima Adamu na Eva bari babayemwe imbere yuko bakora icaha. Ariko n'imbere yuko Adamu na Eva bakora icaha, bari abantu bari fini. La finitude, uguhera, kugira amalimite, si ibintu vyazanywe n'icaha, ni ibintu bijanye n'iremwa ry'umwana w'umuntu. Adamu na Eva batarakora icaha ntibashobora vyose, ntibakora vyose. Bari abantu bari munsi y'ubutegetsi bw'Imana, bumvira Imana bakarongorwa n'Imana. Ntibari abantu atakintu na kimwe, atalimite n'imwe iri imbere yabo. Ariko la finitude, ça fait partie de notre humanité. Si inkurikizi y'icaha. Imana yonyene niyo yamyeho kandi izokwamaho. Niyo ikora ibintu vyose uko ishatse, kandi ifise ububasha buyishoboza kubigenza uko nyene bishatse, kugira ngo vyose bishitse ico ishaka kandi yagambiye kuva kera. Ariko umwana w'umuntu suko ameze. Hari ibintu bitari bike dusangiye n'Imana, nk'akarero la spiritualité. Imana ni mpwemu kandi natwe turafise la spiritualité. La spiritualité bisobanurwa yuko turi biremwa vyaremanwe igice kidasanzwe kirenze la matière, kirenze ibikogwako n'umubiri, kirenze kibonekana n'amaso. Ariko ico gice kitugize c'imwemu, iyo mpwemu yera agikoze ko akakizura, iyo ubuntu bw'Imana bugishigikiye twaramaze kuvuka ubwa kabiri, hariho inkomezi ico gihimba gihabwa kandi caremanwe n'imbere yuko dukora icaha, kugira ngo bidushoboze kumviriza Imana, kunywana n'Imana, gutambukana nayo, gusabana nayo. Ivuze tukumva, twese ikintu tukakibona. Ico gihimba gisobanurwa la spiritualité, kandi ico gihimba ntigihagarara kubera umubiri ugiye kumpanda hanyuma amaselule n'iki vyari bigize umubiri bigatandukana. Oyaye, ni gihimba kirenze hano kwisi, kibandanya kibaho. La spiritualité ni ikintu dusangiye n'Imana, ariko la divinité ni ikintu Imana yisangije. Nta bumana buri muri twebwe, hari une spiritualité. Bene data, nimba hari umugisha udasanzwe twahawe, nuko dushobora kunywana n'Imana, suko tuba Imana.
uko ni kurondera ibirenze ivyo Imana yaduhaye, kandi niko icaha caje mw'isi. Imana yaremye Adamu na Eva ibahereza ugutunganirwa kudasanzwe, ariko Satani aza akababwira ati erega murashobora kuronka ibirenze ivyo, murashobora gucika Imana. Ico kigeragezo ca ndashobora kuba Imana nico catumye Satani akoroka ava mw'ijuru, nico cadukuye mw'itongo rya Edeni, kandi nico kizotwara abantu mu muriro udahera. Ni kudatrouva la satisfaction mu c'Imana iri, ukarondera kuba ikintu kubwawe. Ibi nivyo bigize intimatima y'ubugarariji bwose. Hari uko Imana imeze yitandukanije idasa n'umuntu n'umwe, ivyo duhamagarirwa kubihimbaza. Ariko kandi hari n'ivyo yageze ko isangira n'abantu, tuvyita les attributs communicables: urukundo, ukugira neza, ukwera, ukugororoka, ubwenge, ubushobozi, turaza kuhagaruka n'ibindi nk'ivyo. Ni ibintu Imana ishobora gusangira n'abana b'abantu iyo tuvuze ubwa kabiri. Bimwe n'igihe icaha gikoze muri kameremere k'umuntu kikamutandukanya nayo, hariho ibisigarira bisigara muri kameremere k'umuntu taravuka ubwa kabiri. Twamara kuvuka ubwa kabiri, ivyo bintu bigazugwa, bigahabwa ububasha bushasha, kugira ngo vyose Imana ibikoreshe mu kurema ishusho ya Kristo muri twebwe, kugira ngo duserure tugaragaze icubahiro cayo aho turi. Ariko no muri ivyo nyene Imana idusangiza yoyo ibifise mu buryo butunganye, ku buryo naho nyene bituma ducika Imana, bituma duhinduka amashusho y'Imana ayihesha icubahiro, ariko niducika Imana. Tumaze kuvuka ubwa kabiri tugenda dukura dushushanywa na Kristo, ariko nituba Kristo, nous ne devenons pas des Christ, nous ne devenons pas des Dieu. Mugabo tugenda dukura duserura ubwiza bw'Imana kubw'icubahiro cayo. Reka tugaruke ku kintu kimwe citwa ubushobozi. Ubushobozi Imana irashobora kubusangira n'abantu, kiri mu bintu isangira ubushobozi, isangira n'abantu. Ariko l'omnipotence, gushobora vyose, ni ikintu yisangiza, ariko ububasha irashobora kubusangiza n'abantu. Ubushobozi murambabare, nashaka kubaza, iyo tuvuze ko dushoboye vyose, iyo tuvuze ko dutegeka vyose, turumva ico tuba dushatse kuvuga? Tuba turiko turavuga ko dushobora kuronka l'omnipotence de Dieu. Nashaka kuvuga ikintu gituma l'omnipotence de Dieu iserukira mu bumwe budasanzwe, mu bucuti budasanzwe, n'ibindi bintu vyose bigize ama-attribut y'Imana. Kandi ivyo bintu twebwe ntitubifise. Imbere ko tuvuga ko dushobora gutegeka vyose, ko dushoboye vyose, tumanze turabe ko n'ibindi bintu bigize akameremere k'Imana, karangamutima k'Imana, bwa bushobozi bwayo bushobora vyose buhora buserukiramwo, ko tubifise. Nk'akarero, l'omnipotence de Dieu ifonctionnera muri la sagesse infinie de Dieu. Imana ivyo ishobora vyose ni ivy'ubwenge bwayo budafise limite, buri infini, buba bwashinze. Ubwa kabiri, ikintu cose Imana yifuza gukora kiba gitunganye, kuko iratunganye. Ivyo bintu biri kuri twe tutabifise, biri dangereux, birababaje gose, nakaga iyo umuntu atanguye kuvuga ko ashobora gutegeka vyose kandi adafise bino bintu bibiri. Ubwa mbere na mbere, ivyo bintu ushaka gutegeka ntubuzi neza yuko bitavuye mu mutima wanduye muri kameremere k'umubiri. Ariko Imana ikintu cose ikoze kiba gitunganye, kuko biba kivuye mu mutima wayo utunganye. Ariko naho tuvuga ubwa kabiri, turashobora kunesha icaha, kandi Imana ndabagara kukinesha. Twarakuwe ku rubanza rw'icaha, ariko icaha kiracari présent muri twebwe. Ivyo bituma tudashobora kumenya neza igihe cose igikwiriye, n'ivyo dutegeka ntitubizi ibikwiriye. Ariko kubera la sagesse infinie de Dieu, ariko Imana nyene yisangije, niyo mpamvu na omnipotence ari ikintu yisangije, ushobora vyose. Kubera Imana itunganye rwose, niyo mpamvu n'ivyo ikora biba bitunganye. Twebwe kubera tutazi vyose la sagesse infinie, tutayifise. La sagesse infinie surago yuko ikintu kibaye twe tukirabira mu marori manini, ingene mu rukurikirane rw'ico kintu n'ibindi bintu bikibanziriza canke bigikurikira, indunduro ya vyose ku mpera. Imana iri kuyexexa son omnipotence, iyexexa dans la sagesse infinie. Ariko twebwe turi limite, n'ivyo dusaba ntitumenya ko bikwiriye, ntitumenya intumbero yavyo, ntituba tuzi hamwe Imana yovyishura vyose kunyene tubishatse, nimba bitotwica
nimba byuzuza umugambi utunganye w'Imana, kubera tudafise la sagesse infinie, ko tudafise ugutungana ukwera no kugororoka, ndushobora kuronka l'omnipotence de Dieu. Mu by'ukuri amatwibi y'Imana ameze nk'umuco uturyohera ubusa neza, mugabo uwo muco ukabugizwe n'amabara menshi atandukanye, hamwe yose agaca asohora umuco mwiza umeze neza. Uko niko atwibi y'Imana, uburangamutima bw'Imana bufatanye gose, hanyuma bugasohora la beauté, la gloire. Ariko twebwe siko tumeze, kubera icane kirava burundu muri twebwe. Hallelujah. Birababaje cyane iyo turiko turavuga amajambo tugasanga turiko dukoresha shalangaje irenze niyo Paulo yakoresha, irenze niyo Petero yakoresha. Abantu bakoreshejwe bidasanzwe, Imana yarasangije nabo ubushobozi. Mugabo igihe Imana igusangije ubushobozi, igusangiza uko ugenda ugororotse, ibugusangiza mu kugenda ikweza. Nishobora guhereza ububasha, ubushobozi itabanjije kukweza, kandi kubera itazotweza burundu tukiri ngaha kw'isi, n'ubushobozi duhereza bugenda buri proportion n'ingene tweza. Ubwa kabiri, kubera tudatahura vyose, ntishobora kuduhereza ububasha bwose. Niyo mpamvu na Paulo igihe ariko arakoreshwa ivyo bintu vyose, naho ari intumwa mu buryo bw'imwihariko, tudashobora kumera nka Paulo, ivyo Imana imukoresha naho nyene avyakirana guca bugufi, avuga ngo ubu bushobozi, ubu butunzi bwiza, ibi bintu vy'icubahiro Imana dukoresha yabishize mu nzavya zibumba, kugira ngo bigaragare ko ubushobozi buva kuri yo butanduruka kuri twebwe. Na Paulo ivyo yakoreshwa yavuga ati bigaragare ko ubushobozi butanduruka kuri twebwe, ariko buva ku Mana. Ivyo duheje kubivuga, reka dusome Zaburi ya 82. Imana ihagaze mu ikombe ryayo, icira abacamanza urubanza. Iti muzogeza he kuzogoreka imanza, no gutinya abanyakibi ku kigohe? Mucire imanza umugoyigoyi n'imfuvyi, mucire imahazwa n'umurushwa imanza zigororotse. Mutabara umugoyigoyi n'umukene, mubakure mu maboko y'abanyakibi. Abo mbwiye ntaco bazi, ntaco batahura, bagendagenda mu mwiza. Amatanguriro yose y'isi aranyiganyiga, ni jewe ubwanje navuze nti muri Imana. Mwese muri abana bisumba vyose. Wa murongo tuzakugarukako. Ariko muzopfa nk'abantu, muzotemba nk'umwe wo mu baganwa. Haguruka Mana, ucire isi urubanza, kuko uzogira amahanga yose ishamvu yawe. Amen. Ngira ngo naho tuturinda kugira etude biblique ihanitse, iyi Zaburi ya 82 turabona contexte yandikiwemo, ijanye no guca imanza zibereye, ijanye no kugaragaza ukugororoka kw'Imana mw'isi. Ntabwo ari Zaburi yandikiwe kwerekana ingene Abisirayeli bari abantu Imana yashize ku ruhande hanyuma bahinduka Imana, ahubwo ni Zaburi yo kubacira urubanza. Ni Zaburi ibagaya yuko bataseruye ubugorotsi bwayo mw'isi. Uyu murongo wa gatandatu tuvuga yuko nari naravuze, ni jewe ubwanje navuze nti muri Imana. Tugaruke hano. Iri jambo Imana hano ritangwa muri Contexte. Abantu bari kwaritwa utumana n'abacamanza b'Abisirayeli, n'abarongozi b'Abisirayeli batari kubaca imanza zibereye, batari kubakora ibitunganye, kandi bahamagarirwa kugaragaza ubugorotsi bw'Imana mw'isi, ubugorotsi bw'Imana mw'ihanga rya Isirayeli. Iri jambo rero Imana naho turibona hano ntabwo risobanurwa Yehova. Iri jambo Imana ni jambo rishobora kuba generique, ni jambo rishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye. Mu Kigiriki ni Theos, hano bakoresha jambo Elohim. Elohim ni jambo rishobora gukoreshwa no kindi kintu atari Imana. Umuntu aganza, umuntu w'umutegetsi yarashobora kwitwa ako kajambo Imana kubera ari umucamanza. Hano Contexte tuno tumana n'abacamanza, kandi sibwo bwa mbere Bibiliya yise abacamanza utumana. Nk'akarero muri Zaburi ya 58 naho nyene Bibiliya yita abacamanza utumana. Zaburi ya 58 ku murongo wa mbere. Ikibabaje nuko muri Bibiliya y'ikirundi batigeze bakora uwo murongo bandika ijambo utumana.
ariko bakoresha abana b'abantu. Mbega ugucereza niko mucisha imanza zibereye, yemwe mwatumana. Ariko mu kirundi bavuga yemwe bana b'abantu, ariko mu vy'ukuri originalement iri jambo risobanurwa utumana. Ariko uyu mwanditsi wacu yadusobanuye biri mu kirundi yaratsinye gukoresha iryo jambo utumana, ahitamo gukoresha ijambo abana b'abantu. Ariko ni Zaburi ya 58 iri muri contexte y'abacamanza. Abacamanza barashobora kwitwa utumana kubera ico kibanza bafise co gucira imanza abantu, n'abantu bababona nk'utumana kubera ubwo bubasha bafise. Imana yavuze ati nari nabagize utumana, nari nabagize abacamanza, abarongozi hejuru y'abandi ngo mugaragaze ukugoroka kwanje, ariko mwahindutse utumana twanyu nyene, ntimwaca imanza zibereye, ntimwagaragaza ukugoroka kw'Imana. Nta na hamwe iyi Zaburi iriko iravuga yuko turi utumana na gatoyi. Ni jambo gusa utumana ryakoreshwa nka synonyme iri kuvuga, hariko havugwa abacamanza, naho nyine abacamanza bagororotse. Ariko hano utwo tumana, hano bano bacamanza ntibari kubagaragaza imanza zitunganye. Si Zaburi yo kuvuga ngo turutumana, si Zaburi yo kwiyafermisa, kuko ubwayi Zaburi irimwo urubanza uhoraho azanye kuri utwo tumana kuri abo bacamanza. Mu kurangiza tuje muri Yohana aho Yesu akoresha aya majambo yo muri Zaburi ya 82. Inkuru ihera ariko muri igice ca 10 Yohana ariko aravuga ingene ubona data ari umwe ku murongo wa 30. Abayuda bumvise ko Yesu ariko ari yita Imana, baca barahaguruka bavuga bati ka tumutera amabuye. Yesu arabwira ati ku murongo 32, naberetse ibikorwa vyinshi bivuye kuri data, ikibanteresha amabuye, ivyo bikorwa amabuye muri ivyo bikorwa niki? Abayuda baramwishura bati ntituguterera amabuye ku gikorwa ciza, ariko nuko warogose kuko wewe uri umuntu ukiyita Imana, ukigira Imana. Yesu acagarukana Zaburi ya 82. Yesu abishura ati mbega ntiyanditswe mu vyagezwe vyanyu ngo navuze nti muri Imana? None ko yabise Imana bamwe ijambo ry'Imana ryashitse ko mvuga baba bacamanza, kandi vyanditswe ntibishobora guhinduka. Mwebwe mubwira mute uwo data yejeje akamutuma kwisi ngurarogose, kuko navuze nti ndi umwana w'Imana. Nashaka mwumve iyi tournure ya Yesu. Yesu nariko arakonfirma yuko Abisirayeli barutumana, kuko yavuze ati abijambo ry'Imana ryashitseko abo bacamanza mu buryo bw'umwihariko. Ariko naho nyene Yesu akoresha tournure rhétorique idasanzwe hano. Yesu yari mu muco wiwe, yarazi ingene abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe baharira. Iyi metode ariko arakoresha mu guharira nabo yaba rabbinique, méthode rabbinique yo guharira uhereye ku kintu gitoyi co canke kitari co gisanzwe kizwi, hanyuma kugira ngo udugize gushika ku ndunduro y'ikintu kinini. Iyo méthode rabbinique yari isanzwe izwi mu guharira, niyo Yesu akoresha. Turabizi ko n'ahandi hantu akoresha iyi procédé rhétorique. Aravuga ati mwebwe ko muri babi, urumva, mwebwe muri babi kandi muhabana banyu ingabire nziza, mbega so mwijuru ntazorushiriza? Iri jambo ntazorushiriza, ntibizorushiriza ni kimwe mu vyerekana ko Yesu ariko arakoresha méthode yo guharira y'abanyabwenge b'ivyanditswe yari isanzwe izwi kandi ikoreshwa ico gihe. Ntabwo Yesu ariko arakonfirma ko turutumana, ahubwo ariko akoresha iyi tournure rhétorique avuga ati nimba mwebwe muri babi, mwebwe nk'abacamanza babi, mushobora kwitwa utumana kandi muri abantu babi, mugabo mukitwa utumana kubera ubwo bubasha mushobora kubukoresha nabi, n'umunyavyaha n'umunyantege nke mukamucinyiza, n'umugorwa mukamucinyiza, mukagoramika ibintu kubera muri abacamanza babi. Mbega jewe sinzorushiriza kuba Imana? Jewe ntunganye ntari umunyavyaha nk'aba bacamanza butumana wo muri Zaburi 82. Mbega jewe uhoraho yashize ku ruhande agatunganya agatuma kwisi, ntibirushije ko nitwa Imana? Ni muri ubwo buryo Yesu ariko araprosha avuga ati, Yesu arakoresha iyi metode kuvuga ati mbega mwe ko muri babi,
mugahereza abana banyu ingabire nziza. Mbega si uwo mw'ijuru we ari mwiza ntazorushiza gutanga ingabire nziza? Ni turunire ariko arakoresha avuga ati nimba mushobora kwitwa utumana kubera ububi bwanyu mushobora kubwexersa ku bantu muri mu bibanza by'uburongozi, mbega jeho simfise autorite irenze yo gukora ivyiza? Jewe data yashize ku ruhanda kandi nsangiye kameremere nawe kugira ngo nserure akameremere kiwe kagororotse gatunganye k'urukundo. Ni muri ubwo buryo ariko araposha kino kibazo. Mu kurangiza hari ikintu Imana yifuza ko tumenya muri nondwe, nuko yifuza ko tugaragaza ukugoroka kwiwe. Izaburi ya 82 ntitubwira ko tuba utumana, iduhamagarira kugaragaza ukugoroka kw'Imana, iduhamagara kugaragaza wa mutima w'imanza zibereye aho turi, haba mu gihugu, haba mu muryango, haba kuzi. Urashobora gukoresha ico kibanza Imana yagushizemwo aho hantu nk'umuvyeyi, nk'umu grand frère, nk'umurongozi wa societe, nk'umudirecteur, nk'umuministre, ukaba kamana nk'ugaragaza ubugororotsi bw'Imana aho hantu uri. Ariko Bibiliya iraducira iratwavertisa ati muri abantu buntu, naho uno munsi umenga urakomeye kubera uri mu kibanza c'uburongozi, ariko uzopfa nk'abandi bose, uzokwica kutembe nk'abandi bose. Imana yonyene niyo Mana kandi izoruhira kuzana ukugoroka kwayo mw'isi. Ntimutinye mwabusho buto kuko data imuhimba yarakubaha ubwami indwi nziza. That's what you are. Weekly break.